kandi uno munsi uduha umwizero mwinshi ko hagiye kuba ihiganwa ry'akaroruhore atari ihiganwa ryo guhezanyayo. Muri kino gihe tugiye kwinjiramo gihambaye ku buzima bw'igihugu, aho imyiyamamazo igiye gutangura kugira habe ihiganwa ryo gutora indongozi zimwe zimwe zigiye kuturongora, haba mu makomine, mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, kuko abahahora bariko barangiza ikiringo cabo. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi, turizeye ko aya mahoro ariko aranga bino birori hwaniro ry'imigambwe inani n'abigenga agiye kuba urufatiro rw'amahoro mu myiyamamazo tugiye gutangura kw'igenekerezo rya 13 Rusama umwaka wa 2025. Imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi harimo n'umugambwe SNL turiteguye kuja muri iri higanwa. Muhava mwugurura icese nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi gerekeye abazokwitoza mu bibanza vy'abajenama b'amakomine, abashinga amateka n'abakenguza amateka igihugu cose. Nubwo hari amakomine amwe amadose yacu atashoboye kwakirwa no mu biseni mu buryo tutashoboye gutahura, turamenyesheje abarundi bose ko imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi harimwo umugambwe SNL tugiye kugira imyiyamamazo twisunze amategeko y'igihugu n'uburenganzira duhabwa nibwirizwa mu kubahiriza ikiremwa muntu n'ubwigenge bw'iyindi migambwe. Tuboneyeho akanya ko gusaba ko n'abandi tugiye guhiganwa ko bobigira ihangiro kugira ngo aya matora azorangwe n'ituze. Twifuza ko uno munsi woba koko umuco urasira mu mitima y'abanyamigambwe n'abarundi bose kugira ngo ukutihanganirana, gutata, kubomora ingoro z'imigambwe, kurenganya, iterabwoba canke guhohotera ubu canke uriya bivuye ku mvo za politike biba indahiro. Eka n'ingendo yabaye yo gukumira mu nzego za seni mu nteguro y'abateguye intonde z'abazotora n'abazitoza, eka no mu bazoja mu biro vy'amatora nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa rigenga amatora ntibizosubire. Bitubere icigwa, gutyo tuzobe dusezereye burundu akahitiye mu matora twarenganye. Muri make mu nkundire ndabashikiriza ivyo dushima, ibitagenze neza n'ivyo dusaba. Mu vyo dushima, turashima ko leta yabonye ko inzego ziriko zirarangiza ikiringo cazo, hanyuma igashiraho ibikenewe vyose kugira ngo amatora agende neza mu nteguro zayo. Ubwa mbere, gushiraho itegeko rigenga amatora. Ubwa kabiri, gushiraho urwego rujeje gutegura amatora seni n'izindi nzego zirukomokako nka sepi na sesi. Ubwa gatatu, guhamagarira abarundi bose kwiyandikisha kugira bazotore canke bitoze mu matora y'umwaka wa 2025. Ubwa kane, amajambo atanga umwizero ko amatora azogenda neza avugwa n'abarongoye igihugu kuva kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi gushika ku bandi barongoye inzego zitandukanye z'igihugu. Mu bitagenze neza bikuru nibi. Ubwa mbere, mu gushinga inzego zijejwe gutegura amatora n'izizikomokako harabaye imikumira, kuko muri seni harimo imigambwe ibiri yonyene, hakibagirwa ko hariho n'iyindi migambwe harimo n'umugambwe SNL, kandi bikaba bizwi ko umugambwe SNL ari umugambwe ugira kabiri mu gihugu uravye ukuntu serukiwe mu nama nshinga amateka.
muri sepi na sesi nahone ntihakurikijwe uguserukirwa kubereye. Ubwa kabiri, ukutwihanganiranira kuriko kuribonekeza hirya no hino mu gihugu, aho abanywanyi bo mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bahohoterwa bakabuzwa gukora bisanzuye mu bikorwa vyabo. Ubwa gatatu, hariho bamwe mu bari mu ntwaro batagomba ko imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ikorera mu burere barongoye. Ubwa kane, biraboneka ko mu burere bumwe abarongoye intwaro n'umugambwe uri ku butegetsi batifuza na gato ko hari uwundi mugambwe ukorera mu burere barongoye, bigatuma ababirenze ko batotezwa bikomeye, bagakubitwa, bakugarizwa mu ngo zabo ngo batinjiye mu mugambwe uri ku butegetsi bazokomogwa. Ubwa gatanu, ishigwaho y'abagize ibiro vy'itora mu gihugu cose vyakozwe hatubahirijwe ibiri mu itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo ya 40 agace ka mbere. Muti gute umugambwe SNL ufatiye ku karoro k'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi wahawe ibibanza 164 mu gihugu cose mu biro vy'itora 14,156, ni kuvuga abantu 164 ku bantu 70,780, ni kuvuga ubusa n'ibice 23 kw'ijana. Murumva yuko iryo tegeko, iyo ngingo ya 40 agace ka mbere itubahirijwe. Ivyo dusaba, ubwa mbere, mu vyo twavuze bitagenze neza, ibigishoboka gukosorwa vyokosorwa mu maguru masha, aho twovuga ibijanye no gushiraho abagize ibiro vy'itora bobisubiramwo bubahirije ingingo ya 40 agace ka mbere yo mwibwirizwa rigenga amatora. Ubwa kabiri, guhagarika itotezwa ririko rirakorerwa abanywanyi batari mu mugambo uri ku butegetsi biriko bikorwa mu burere butandukanye, na cane abaseneri. Iyi myiyamamazo itanguye, ubwo n'ubwa gatatu, mukore uko mushobora kose ntihagire umuntu n'umwe azohohoterwa azira ivyumviro vyiwe canke ko atari mu mugambo uri ku butegetsi. Ubwa kane, muri iki gihe hari ubukene bw'igitoro, turasavye ko leta yotegeka ababijejwe baronse igitoro gikwiye imigambwe inani n'abigenga kugira bikunde bashikira abanywanyi babo ku rugero rumwe muri iyi minsi idasanzwe y'imyiyamamazo. Murabibona no ngaha muri stade hariho ibibanza byari biteguwe by'abazitoza bitarimwe abavyicaramwo kubera ico kibazo c'ibitoro, no mu mugambwe SNL na twebwe vyadushikiye. Turasavye dushimitse ko seni yoshinga ijisho abatwara inzego ziyikomokako sepi na sesi kugira ngo ingingo ifata zubahirizwe neza, kuko biramaze kugaragara kenshi ko bagarariza ingingo z'umugwi seni. Uburorero ntibubuze. Ubwa gatandatu, gutanga ikibanza kingana kumbonesha kure y'igihugu ndetse no kubimenyesha amakuru vya leta muri iki kiringo twinjiyemo. Ubwindwi, turasavye abajeje umutekano ko muri iri higanwa bocungera umutekano w'abantu bose atakuraba imigambwe nk'uko amategeko asanzwe abibategeka. Ubwo umunani, turasavye ko seni n'inzego zayo
zokora uko zishoboye kose kugira ibiharuro by'ukuri bizova mu matora biba ari byo bitangazwa kugira ntihazobe akangonongono, mbere bizoshike aho utsinze n'uwarushijwe baramukanya bagakezanya inyuma yo gutangaza ibyavuye mu matora. Twifuza ko inyuma y'aya matora twoja koko mu ntwaro rusangi kandi bereye, ni kuvuga ko abarundi bose bosangira ivy'igihugu, aho imigambwe myinshi yibona mu mabanga atandukanye y'igihugu ariko bidasigura amagaburanyama. Imigambwe igishwa inama n'ingingo mwitegurwa n'itunganywa ry'imigambi mikuru y'igihugu. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, imbere yo kurangiza nagira nsubire nshimire, ndabashimire cyane kubona uno munsi watunganijwe, kandi uno munsi uduha umwizero mwinshi ko hagiye kuba ihiganwa ry'akaroruhore atari ihiganwa ryo guhezanyayo. Mu kurangiza iri jambo twagomba kubamenyesha ko imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, harimo n'umugambwe CNL, twiyo kwizeza abarundi n'amakungu ko tugiye mu ihiganwa, twifuza ko iryo higanwa ritazohonyora agateka k'iyindi migambwe canke agateka k'umurundi uwo ari we wese. Dufise ihangiro ryo guharanira kubaka Uburundi bwa bose, Uburundi buzira agasuzuguro, Uburundi buzira ikumira, Uburundi buzira ubukene,